turetse YouTube nizihe imbuga ngurukana bumenyi zindi Constance asanzwe akoresha? TikTok na Facebook na YouTube. Nigiki utumira abantu kugira baje kuraba ibintu uvuge indirimbo yawe hamwe niyo filme yawe? Na Instagram ndayikoresha. Iki ni TikTok, Facebook, YouTube yindi? Instagram. Iki Tabihivye. Iki wowe wabishoboye gute kuko umukina filme en plus ubana n'umugabo ko la plupart benshi bagiye kurongogwa baci babihagarika wewe vyagenze gute ubana n'umugabo ukakumubana ukina filme? Je nabigiyemwo tubana. Cyane ko iki bakora cyane ko baguma bagwa amahoro ukubura umuyaya canke novuga je sais pas umuntu nyene asanzwe ari mamdogo canke mushangazi wa wundi adakina zahorezo mu gitanda. None rore y'ubuyaya niyituma umuntu aca yuba. Kubona umugabo aravuga ati mugore wanje niba mukora ko ndabona umenga nto bimubutse. None ivyo tokera nibiki? Uri wenyene numva ko byoroshe. Uri wenyene uri mu mashuka si normal uvuga ati basi none kubera ko mbwiye ngo ndakina ngorore nk'impamvu nubatse ngo ko nkiniza ubuyaya ngo ntakina izo baguma ngo bankorako. None umuntu bamukorera ko mu gitanda gusa. Uwacu uja mu gitanda rero. Constance akora neza wewe? Cyangwa babikuye mu bikeneye. Ndabikeneye hari umunsi ntaryamere ga ndaramunzi. Ndara mu gitanda Benis. Kandi mu ncamake Fana rafise ikintu yubatse muri filime kuko abantu benshi nimba buturimwo abantu abarundi barimo barakurikirana cyane filime. Fani yarabaye imbarutso kuko mugisha nawe yarigeze kuba imbarutso yo kugira abantu bakunda ivy'iwacu muga mu nyuma kubera igihe hari igihe cyo kuduga n'igihe cyo kumanuka kuva igihe novuga bacanyemwo na Fanny Lavine hatabayemo icuka kimeze neza ndazurabizi ivyo nubizi urabizi ko vyaraciye kumbuga ngurukana bumenyi benshi barabizi nuko ari abantu kumbure bace bisambura bamwe bagenda hari abandi bagenda hari cyambere kimeje sinigeze nkina muri filime soro no munsi no kandi no mu yindi misi igihe twabonana nyene tugiye mu gikorwa nka filime Umupfakazi nayo ubu bimeze gute? Umupfakazi nibaza ko barayibangira gato izogaruka uri siri ko izogaruka Umupfakazi none watetse ijya nkono ntagihari bikagenda neza cyane ari wambariye ati bebe nimbara ziko Fanny na Libert bakundana kandi bahuza burya baravuga ngo ni box none aruzi ko bankana kareka Fanny Lavine ni mawe ni mawe wawe Fanny gute mamdogo ni mama mama yambyaye muri filime. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Vuba Flavor. This is Step Media channel focus for this industry of Vuba Flavor. Chakenya makuru cyo kibazanira bishamuvuga muri industry of Vuba Flavor nk'utuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusura dukengurukira namwe bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support kwa mutwereka. Yes mutumira wacu witeka ni Constance muramuzi is not the first time mumubonye kuri Step Media that's indication Constance maze kuri ibintu bingaye kuri Step Media. Bibiri vuga neza kare wariko rarenza induru abantu ngaha rero ugomba kubwira abafana ko tarenza induru none bingaye bibiri gusa bibiri cyane bitatu kuva je ntangura gukora tumenyana wewe bimaze gukoresha ibiganiro bingahe urabiharura hamwe byinshi promotion kandi nta n'igihumbi n'ubusa n'umutsi muri amigihumbi ko ara promotion zabugirira sivyo indirimbo za gumuro ririmba n'amafilme yawe zokogorira kantuze agakwavu aho sha nakari turi muri Eden numva bisho bigenda neza cyane kazobure ivyatsi karisha sivyo none kisha kuza Step Media kuri gatanu indwi ndakwara rero turi kumwe n'uwo bita Mapiano gezina Mapiano kwanza yaje gute nuvuga Constance ibyumvia Mapiano gisirimba mubakinyi ba filime ngo marazi gusirimba neza ngo ni Constance burya nivyo navyo arutse ariko Constance matazirano ntayiziga Constance nubwa mbere wumvise ko bakwita Mapiano nubwa mbere siki yakukubona ntari ndizina yagwamaga atari Mapiano Constance makuri bisire yari blague sha biraza neza muhiro basinze bameze neza abana kakana kare kagimisika gwaye karakitse numwe yashari mwarakira urashobora kuduza ijwi gato yiga Constance ni munyumva tibaraho numwe yahiye ubu ni kamitende kabisa natwe turaho turashima
bimeze gute none ga Constance kutigeze umba munyandikira basumbarira ati Beni urabona ko utagize imisoro kurakora gira ukuntu dukure basi Beni kisi nakwandikiye Beni umunsi mwigeze unyandikira ngo ngaruke gukora wewe Beni kinaguma nakubwira kubera iki wahevye uravyiyo abakinyi benshi baramanyandikiye bambaza iyo nahora abandi bambaza ivyo ndimwo wewe sinigeze mbona message yawe Constance nukuri kwimana ndabirondere muri WhatsApp za vrai no aho nabo benshi burimo aho nuswaganye Constance nuswaganye Gesi rakunze step nje kuri 5 ni Constance rero afise YouTube yitwa gute Constance niyo ariko indirimbo nshasha yitwa gute narafashe cemezo filme ariko arasohora yitwa gute Yeriko tugeze kuri saison ya kangahe saison 4 niki usaba abafana kugira ngo visit tuge cyane Constance niki usaba abantu kugira visit tuge cyane kintu bisaba nuko bamusapotinga sha kuri kyo supportinga Constance aguma supportinga abandi bagusapotinga sha sivyo ne Constance bagusapotinga sha kibaje cyo kuri ni Constance niyo beko ikitaratumira abandi bazi barakorera aje mu bikorwa vya muri YouTube yawe Constance batumira nene muri filimi Yeriko uduhamagara abandi batara bayistim abandi bataragera aho bageze baduze Kuko zara bamenyekanye gusa. Abamenyekanye nk'abandi. Nk'abayistime ba Fanny bo tubona kuri Yeriko gusa hari. Kandi Fanny aramaze kugaragara mu Yeriko. Sabas. Kuri kino Fanny ataragaragara mu Yeriko. Kandi ari mugenzi wawe cyane. Ko amazi misa ari mu bintu nyene. Ewe Yeriko ni ya zamani ntumbeshe ngo kube ngo yahorahe. Uya none ubwambere yarafatiriwe na filime UMUPFAKAZI. Hanyuma muri no misi naho urabona yari muri I love you. Uramo sari mu mukundane. Bari mu bumwe sha na sheri wake pale Runyuzi. Baraberanye Runyuzi yarabizi nawe nyene rabizi iryo zina. Erega subwambere. Kandi wibaza ko ari ryanga iryo zina rega nzanya yarariziwe. Shima manda yamuhaye akazina yo. Kandi aragakunda kandi rozo ko ari ivyo yaje gushona ha abandi bazize bonone umutima wa Fanny Lavine. Sivyo none. Seba. Nuzuko Fanny yababajwe kenshi none. Mino mw'isere guri mw'isi wemera. Kandi warababajwe Constance. None sinkiri mw'isi. Yamugabo. Yesu Kristo yari umwana w'Imana yarababaye. Yarababaye nawe nyene. Ndumva twebwe. Kandi nivyo sha. Babe ari bisanzwe. None kuri kinone ataragaragara rero mu Yeriko kandi tuzi ko Yeriko ni yakera. Umwanya none urabona Fanny arakora cyane. Fanny arakora cyane amafilime nagezaho ubu naho urabona ibindi bikorwa byamufata ariko azoza arakora cyane amafilime gezaho ariko urizera ko bizogenda neza cyane ariko turavye filime imyaka imaze akaba ataragaragaramwe umenga hari ikintu kigiki cyuko utamurondera cyangwa cyuko wowe atakwemerera nta kibazo dufitanye na Fanny Jesi bakunze step nje kore 5 twizera yuko bizogenda neza cyane Fanny tuzomubona muri filme ya Constance Yeriko cyangwa koresha kamera y'uburofu Ndiko ndagusotora Constance ndagusotora namukuri ni blague ndazi ko mukundanye aho Fanny ari ni huburi aho sepa hari hose uburi ariko kurundi ruhande ni filme imeze neza cyane kandi nuvuga amapiano ari Constance asanzwe abanye neza cyane afite ikibano cize kimeze neza cyane hamwe n'abandi bakinyi b'amareresi kandi amatwa nsumira niwe mukinyi w'amareresi azana morale ntaho ba muri mu bantu bameze gute mwashavuye arabatwenze nivyo Constance nivyo niwe biterwa n'ikibijya bintu gufata hano ngo ukira umuto warigeze gukora intandara we Ngari ibintu bigufata ukikubita hasi. Imana nakubona nuko. Oya intandara. Ega n'ubu nguye uriko urabatwenza barabagira ubwoga ati ubwo si bya bintu bisubira kumufata. Abo nabo ni bande amayifu. Abutwenza. Je ntwenza muri role nyene yo gutwenza bishitse. Gasitanga gutama amapiano nyene. Bishitse nyene akaba ari yo role bampaye. Yes hama rero tugira ko twibutsa ati mbega Yeriko Ufise sezo zingahe? Ufise sezo zine sindamenye iyo zizoherera episode imwe mwese zifise episode zingahe hari yagize ama episode menshi yagize 21 izindi zagize 12 kweri ki wavuye kuri 21 uja kuri 12 nyine nshaka ibinyaruka cyangwa n'ubwa bya bintu bakuno kunze kuvuga ati iyo uburyo bubaye buke umuntu acagaragaza gukora ibijanye n'uburyo umuntu abafise oya ibyo nabaye buvyiyumvira huko anandi masezera cyabandanya atari ubu nyine byase mugabo je bundi ni nabahaye indirimbo kandi ndabashimira cyane kuko yabaye ya mbere mu ndirimbo bimaze kuririmba yabaye iya mbere mu ndirimbo warumaze
kuririmba kuri YouTube yawe yego kuko yagize amaviews menshi kandi n'ubu iracari ku umuvuduko yego igeze ku maviews angahe 2022 2022 iza mbere zashikana views zingahe hariho n'iyimaze imyaka 3 tarashikana amaviews kiri kuri 17 twizere ko tuzokwiza 100 indirimbo kigeze kuko byose tubihabwa n'Imana n'Imana ariko ku rundi ruhande Constance ngira hamenga hari ikintu wahinduye kugira ngo uduge kuri ayo views oya ntacyo umuntu aba yahinduye n'igihe erega hajya gukora ibintu ntibikundwe canke ntibidoge suko utaba wakoze neza bashaka gukora neza imyaka n'imyaka ariko bikanka umugabo byose tubihabwa n'Imana kabisa ariko ku rundi ruhande twirizera ko bizogenda neza cyane utazoguma kuyeriko kumbure tuzokubana mu zindi filmo example nk'izirya za nsoro zo kugwana imigere canke iyindi style atari bijya byende tumenyereye by'ubutumwa mukunze kuduha bivana n'umuntu aba yampamagaye muri filime yiwe cyaba ashaka kuntumira tuvuga kuri YouTube yawe zike zansoro mwese afise impano yiwe atira nta bigere wowe ushobora no ishobora ko shaka kuyirapa ariko twizera ko kuri Constance niyo tuzobona nuvuga filime z'imigere no muri yeriko hari gihe n'ingumo zibamo okay ntabwo ntabyo kurikirana oya ndabikurikirana gusa mu rumenga imigere mbona kuri soro niyo mbona kuri yeriko sico kimwe none ubona noshikira imigere ya soro kandi ntari urusoro ujarabyize ravyigiye menye ne muherukana ryari haraheze igihe frère haize nk'igihe kingana gute ntacyo nibuka muga haraheze merci haraheze iminsi nk'amezi nk'amezi nkangana nkane kuva muri Decembre rero tari muri Janvier muri Février duherukana umwaka uheze duherukana dufunga filime umupfakazi muyifunga murasubira kubonana muri kuri kimutabonana kandi ari umugenzi wawe imyanya nene maka abantu bose muce mubonana natagikorwa gihari kiduhuje gusa tubonana mu bindi nagira urujya rukundo mutugaragaza mu mafilme ruba rugaragara no mu bindi bikorwa inbox rukabanda mwamwandikiranira ku matelefone none vyo kuri utambeshe ka Constance Libert amwandikira wewe kubera utaburunkiye link namwarabonye ko dukunda korongika maringi Azi gitimi byo nabikubajije ni kwera yuko kuva igihe novuga bacanyemwo na Fanny Lavine hatabayemo icuka kimeze neza ndazura bizi ivyo nubizi ivyo nubizi none bandanye ivyo nubizi no simave sanga niko ndavuga ivyo utazi sivyo none ivyo nubizi urabizi ko vyaraciye kumbuga ngurukana bumenyi benshi barabizi nuko ari abantu kumbure bace bisambura bamwe bagenda hari abandi bagenda hari rero nari nkeneye kumenya ati mbega bimeze gute canke Constance ni wawundi nyene ari umuntu abanyeneza na bose nta kibazo mfitanye nabo nana kimwe ntacyo kiki ariko umwe wumva ko muherukanye amezi anarahetse none umwanya kandi bikorwa bivana n'ibyo umuntu wari we wese bari mwarakora cyambere kimwe je sinigeze nkina muri filime soro no munsi no yaba narayikinyemo abampamagara nkagirana kandi no mu yindi misi igihe twabonana nyene tugiye mu gikorwa nka filime umupfakazi umva mwahuzwa n'ibikorwa bya Fanny Libert mwahuzwa n'ibikorwa bya Fanny twahurira kenshi umva rero kibahuza ubure nta gihari cyo tuma mubonana oya nubu twobonana nisibisa oya basi cyatuma mubonana ico gihe nta gihari cyatuma tubonana keshi ni jya filime mu mupfakazi umupfakazi nayo ubu bimeze gute umupfakazi nibaza ko barayibangira gato izogaruka uri siri ko izogaruka umupfakazi none watetse ijya nkono ntagihari Ego watetse nawe yaroye ashobora gusubira gateka inkono itamenetse bikagenda neza cyane ari wambarira ati bebe nimbara ziko Fanny na Libert bakundana kandi bahuza burya baravuga ngo ni box none aruzi ko bankanye mbazi ko kujya kuntu batweretse ku mbuga ngurukana bumenyi nibyo ku mbuga bumenyi byose ngo bishira mu mutwe ngo bibari kuri kwimana ije namwe mbwira abantu ati burya bajya abantu barakundana nobonye ko nabere byari yagiye kuraba Fanny none vyishiga ivyo kumbuga amushira ibiseke babibereye mu gakino ka filime we nta gakino rajamo ka filime jewe ibintu byo kuderanja sindabikunda ariko byo gutwenza abantu urabizi by'amapiyano bivana na roremba reka umubigaruka bivana na rorembe ni kandi bose baderanja dukuri kwima
ariko nagusubira kuderanja we Constance we Constance hajya bamwita mama nde jewe mama Queen mama Dakanise mama Queen kwehere mama Queen no mama Queen arishima ndakwishimiye ukunugiza amaso ndagize kuko waraba bwa buhungu buje gukoresha kirya gihe nuvuga papa Queen ataragushira mu muga papa Queen vraiment je ndamwemera umushinga ntayo wawe twaragiye kumara Constance twarari ikintu cyitwa ubugari n'amagi nduzijya nkoko nizohorora hari nkoko waboye tubanira kubona Bernice hari nkoko ntu kwa Constance kwere hamahuzi ashibe ni yamabuye sinzi ko yamayubaka rero iryanzu ya warayidugije yamabuye rinkozi hewe twarariye bakunzi ba step media kabiri gatanu indwi no mukobwa vraiment no mama yicaye ngaye imbere yacu n'umuntu nuvuga adatanga ishano yaratugaburiye turajya turavyibo arato kijyagiye niyongereje nk'ibiro nka bitanu ariko nizere ko nabakurikiye mu nyuma baza nizere ko bakiriye neza ngo twakiriye twebwe turi kumwe na Fanny Lavine kareka Fanny Lavine ni mawe ni mawe wawe Fanny gute no mdogo ni mama mama yamvyaye muri film Fanny niwe yakuviye muri film niwe yakuzanya ati ngo dukinane yari kumwe na Riva urumva mu bisanzwe Fanny watubarira yuko umuvyeyi muri filme ari Riva ama wewe umuvyeyi wawe wa filme acaba Fanny Lavine Fanny na Riva bari bakiri kumwe bari kumwe kuko ikigire umva Riva niwe papa Fanny niwe mama umva rero bagaca bavyara umwana yitwa Constance okay umva muri filme tuvuga ati Constance n'umwana wande muri film n'umwana wa Riva na Fanny okay ariko kurundi ruhande abantu bavimve ko ari film ntibumve ko ari ibindi sivyo none ko Constance arakuze Fanny niyo muvyara sivyo none yani imyaka mwaka kuyinga cyangwa sanda y'umusumbi yes tugera kuri filme yawe kuvuga ko indirimbo yawe rero icyumviro cyaje gute kugira ngo usore indirimbo yawe hama bikagenda neza nka kuri ubundi indirimbo asanzwe ndazifise z'ama audio zitari nke kugira rero nsohora ijya video nuko abantu bagumye bansaba indirimbo ukabona nyine ko hari abantu bakunda indirimbo bakavuga watevye waduhevye cyane ndakora video y'ijya ndirimbo narafashe icemetse uragifashe no nisanga naragifashe kuva ryari kuva kera 2015 kuva utwawe n'amazi yo mu gatunguru wacibona yuko ukwiye gufata icemeze bwa mbere wari ubaye mu buzima bumeze gute Constance ubwa mbere ubuzima narimbayemo ntarakizwa narimbaye mu buzima nyene bwo guma nihebuye ko nta vyiringiro pe nari mfise nta kazoza nabona umva ibintu byose nabaho mbona ko mbere n'Imana yo bitanze ko hari igihe ubaho mu buzima bw'umubona ushikirwa n'ibibazo runaka binabiri kibazo kwimana kwibagira hagereye kavuga ati ngira mama ni bya byishimo wamfise kibaza ko n'Imana yo bitakoze kabisa ariko entre temps Imana ibikuzi nyene nigihe ariko nizere ko kugira ngo umuntu akizwe haba ari impamvu nta mpamvu ituma ihari yatumye ukizwa hari igihe hariho abakizwa kubera impamvu canke bibarimwo n'abandi bakizwa kubwo gukurikira abo babona babona ati kana karakizwe reka nanje ngende gukiza wajya gakiza karatandukanye kandi karagoye kandi ari usanga umuntu akubaya ko akijije kandi ugasanga ntarakizwa ntaremera yuko Jesus yari umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe sivyo none ariko waravyatuye uravyemera kabisa twizera neza yuko Constance nizere yuko ukwezi vyabereye ko kijya gihuro ko coka kwicumu unyuvyibutse ndibaza urufata kanyu gasenga shimira Imana cyane ni ibintu ntapfa naribagiye kuko ufise ibimenyetso ritorenga ntabonye basi kuko nk'inkovu ziranyibutsa cyane nizere ko tuzofata umwanya tuzoza gukura bahariya usanzwe uba ngo warimutse Constance mukibari yarwo urashobora kuhavuga ko mbere nimba atari banga tuza kuhara sawa nzokuranda kuri telefone bazuza kwara abakunzi ba Step Media kuri 5 fise programme zibiri fise programme kuja kuraba Constance no kuraba umuntu yitwa Abel Duwayo waramenye ko Abel yubatse inzu yiwe waba mu nzu yiwe ntarambwira ariko aravyumvise ntacyo nabibwiwe waba mu nzu yiwe kandi umukinyi wa filme vraiment afise inzu yiwe ari muri bake babifise Imana ishimwe akajambo gato kuri Abel Duwayo Duwayo kuko Imana nyene yoshishikara
umuntu akora ibintu nyene atanze government hava bavanguye taje avuye muri filime oya yavuye he iyo nzo ayo bafise kandi kazi nyene imana ihezagira mu bikorwa vyiwe nta kahuzi we bakora oya sinza akakora mugara afise akazi arafise akazi kabisa ariko entretenizere yuko agafise mu nzira imeze neza cyane mu nzira nyene imeze neza nawe uragafise akandi kazi kora gatandukanye na filime sanzwe mfise ivy'iwanje ni none ko iki mudakora filime yonyene musha muyibanyikanya n'ibindi bintu yewe gaye filime yonyene kakaba kazi sinzi nka Fanny byo kubona ko ari kifani Fanny aramaze gukora ikintu gifatika muri filime nk'igiki ico ushaka kuvuga ati cyo mbona kuri Fanny gifatika niki Fanny araronka ama promotion kwanza kandi urabona urya erega no kugire mu ncamake Fanny arafise ikintu yubatse muri filime kuko abantu benshi nimbo buturimwo abantu abarundi barimo barakurikirana cyane filime Fanny yarabaye imbarutso kuko mugisha nawe yarigeze kuba imbarutso yo kugira abantu bakunda ivy'iwacu muga mu nyuma kubera igihe hari igihe cyo kuduga n'igihe cyo kumanuka igihe cyo kuduga carageze abantu barakunda ibintu hanyuma haragera n'igihe cyo kumanuka abantu basa nk'abavyibagira bakunda amafilime yo muri Nigeria mu bindi bihugu rero Fanny nawe akimara kwinjira mu bino bintu urabona arabihaye kibanza kinini pe yarabifasha bifata nk'umwuga aravyihebera nk'ikintu ashaka ko kimubeshaho byatumye rero abarundi bamenya filime zacu ko Fanny ubona aho vyokwa nk'abasaga asubira inyuma kuko nta wamakuri rwa rugero mugabo urumva twese twaraboneweho kuko igihe agenda mu Rwanda n'iki byaratumye abantu benshi bamenya ibikorwa byacu mu Burundi ubu rero biri ku muvuduko abantu barazi ko abarundi turi ku kivi kabisa ariko urundi ruhande Constance umenga Fanny uvuze Fanny ari ku rugero mbega urwo rugero uvuga Fanny ageze ku urabona kuzorushika ko canke urabona kuzorurenga canke uvuga ati ndinezerero kuba ni Constance ndi ngaha nyene simvuze uwo muganda kugeho Fanny ari umuntu yagize inguvu nyinshi ku rugero kwa filime ku ruhande rwiwe canke ku ruhande rwa filime yose mbona ko ari ku ruhande rwa filime yose filime umupfakazi yarabaye imbarutse mu gihugu cyacu cy'u Burundi kabisa rero jewe nezerererwa kwanza icondi kuko sinovuga ngo shaka nzogere aho Fanny yageze kuko igihe kigeze shobora no kuhareba kuko umwe wese afise igihe ciwiwe rero ubu nyene ukundi nezererewe ukundi no mu gihe canje ndimo nyene kuko vyari vyanditswe ko ari uko nyene irumva ibiri imbere tuzi biba vyararenganya mugabe ibiri imbere ntavyo tuzi rero vyose nigiye kabisa just turetse YouTube nizihe imbuga ngurukana bumenyi zindi Constance asanzwe akoresha TikTok nayindi na Facebook nayindi na YouTube nigiki utumira abantu kugira baje kuraba ibintu vugiye indirimbo yawe hamwe niyo filme yawe na Instagram ndayikorera iki ni TikTok Facebook YouTube yindi Instagram iki tabihivye oya hari TikTok na Facebook hamwe na YouTube iyo ndi waruvuze yitwa gute ariko oya je yo ni nayo numvise warufise sikewe ndayihevye uko narayihevye nkikorera urayihevye unyene ndayihevye benishi kuko uri muri aderanje washatsa humpe none ubu bunyene urabaye deconnecte nyene heraba hari Facebook benishi nabihevye hari na YouTube benishi nabihevye ijyanye bashira ko ibyo gutamba ama video yitwa gute je gutamba ama video bitangurwa na Teomenga je navyo nkore je nkoresha Facebook hamwe na Instagram hamwe na Facebook na YouTube ijyanye itangurwa na yitwa gute itangurwa na TikTok nena yibaki ni TikTok Facebook ndisa nkoresha na wewe si cyane nkunda gukoresha cyane YouTube YouTube no navuga ko nabantu erega bakwandikiye naho urabibona kuri YouTube ubibona gute
none umuntu agize commentaire ntubibone kandi urabona mwabijya bikorwa byacu turashira ku nomero za telefone none abafana bavugisha gute Constance baranyerekera kuri WhatsApp okay Yes, bakunze step njya kare 257 ndakubaye ati kumwe na Constance yako tubari kuvyerekeye film yiwe novuga yeriko iri kuri Constance niyo hamwe n'indirimbo yiwe nshashafti narafashe icemezo igeze ku ma views 220 birenga kubwira ko ari indirimbo ya mbere yiwe novuga yakunzwe cyane iri ku kibanza ca mbere je no babwira ati ni muhurumbira abwo mukurikirane cyane kugira ngo indirimbo yarabikoye ku 200 turabiko Constance yoro nk'amafaranga yo kurihinzo sivyo none guys kuko Constance turabizi neza yuko asanzwe yipangiye ngamo gisagara ca Bujumbura ariko mu rundi kazi akubwira ati je ndizera yuko igihe canje nicagera ko ibintu bizogenda fresh sana sivyo none Constance zogenda neza nyine igihe kigeze Yes, abakinyi ba filme novuga batatu canke bane wo burabira ku citegerezo ni nkabanga. Ndabira ku citegerezo. Fanny Lavine. Undi muntu no kwaciye asa nk'ubihagarika. Ntuzenya kamikazi. Na kamikazi yarakoze mu gihe ciwe yubako. Nta wundi. Undi urabira ko nk'icitegererezo. Abarimwe barakina ubu. N'abari babihevye kamikazi numva ko babihevye wamuvuze yarabihevye. Yahevye agombaze. Tubwira wa gatatu cyenda kwaza ikindi kibazo. Wa gatatu na sabasara kina neza. Yes, ariko kurundi ruhande mbeko riki wowe wabishoboye gute kuko umukina filme en plus ubana n'umugabo ko la plupart benshi bagiye kurongogwa baci babihagarika. Wewe vyagenze gute? Ubana n'umugabo ukakumubana ukina filme. Je nabigiyemwo tubana. Cyane ko riki cyane ko raguma bagwa mahoro ukubura umuyaya canke novuga je sais pas umuntu nyene asanzwe ari mamdogo canke mushangazi wa wundi adakina zahorezo mu gitanda. None rore y'ubuyaya niyituma umuntu aca yuba. Kubona umugabo aravuga ati mugore wanje niba mukora ko ndabona umenga ntobimubutse. Oya naho bitobi vyoje rore yo mu mashuka. Ntayo nokina. Utwenze kibeni. Oya? Nije na kids Renga igitangaje niki. Oya, rero mashuka. None kuri rukura dandaza ati ya mashuka. Oya basi dufate rore nyene wo mu gitanda wifutse nyene n'amashuka. Wenyene wo bikira? Uri wenyene? Je nyene simba mugao. None ivyo tokera nibiki? Uri wenyene numva ko byoroshe. Uri wenyene uri mu mashuka si normal uvuga ati basi none we kubera ko mbwiye ngo ndakina ngorore nk'impamvu nubatse nuko nkiniza ubuyaya ngo ntakina bizo baguma ngo bankorako none umuntu bamukorera ko mu gitanda gusa uwacu uja mu gitanda rero Constance bakora neza wewe cyangwa babikuye mu bikeneye ndabikeneye hari umunsi ntaryamere gandara munsi ndara mu gitanda Benis kandi biragenda neza cyane ntumbarire rashaka raretse ko bitagenda neza nuko kibarajya bisa amakenga yi ko bitagenda neza Imana irabizi ko bigenda neza sema amen amen haleluya kandi iyo bigenze neza uravuga ati Imana ishimwe yama yashimwe kuko byama bigenda neza ntumbarire reka je ntabyo narize uzobeme cyangwa hamuja kubivumba Gisa koze step ya 5 indwi itwaga vyinshi ngo tubimare turi kumwe na Constance ndazi mapiano afise vyinshi avuga aratwenza ariko ndazi yakubwira ati abavyumvise bavyumvise Constance ndagushimire cyane nanjye ndagushimiye cyane nitwa kwifuza ubundi ngira uzoza ubundi ni mu ntebereze ntumbarire ubunye twira chaque semaine uzadukora ikiganiro na Constance merci muzaza muramwishyuza kuko no kundwi urabona aho dukorera kundwi uzadukoresha ikiganiro wewe kuko dushaka uzura tukiganira uze uzura urabwira abantu na cyane cyane ivyerekeye ingo kora abantu benshi abatazi ivyo mu rugo ariko urabizi sio ne Constance ibikuvongo mugasi ndi muhanga wavyo oya uzovuga ivyo ushoboye ivyuzi aho ugeze aho ugarukiritse abandi bazobandanya kundwi uzodufata umunsi wa kangahe umuntu wizoza turaba umwose ushoboka kuko nk'ubushobora kuronka nk'umutumire nka Fanny Lavine urumva je kibanza kunsivye kugusivya wewe oya je sishobora kugusuzugura nakubonye wewe Kosaza vuga ati oya je singa none kosa sinagutumiye nitumiye iyi ntebe si iwaje
ngene ndayitwaye ntacyo nzuza ndariyizana ko ngarutse Gese ko za 7:5 novuga nahe kundwi ikurikira tuzokorana ikiganiro na Constance zivyerekeye tuvuga ku vyerekeye vyingo nyene n'ivyerekeye abagabo kuntu babafata igihe babonye muri izo shuka mbega bigenda gute mbega nk'umugabo nk'umugabo Constance we ataramubona ivyo bari byo bituma novuga amure kuri akabikina cyane kumbure tuzomubaza vyinshi mu ndwi iza Constance ndagushimire cyane nanje ndabashimiye cyane abafana babona cyo bari abafana banje n'ukuri turabakunda bavyumva kandi babandanye badushigikiye kuko ntawe utambaye irorera urumva dukoze ibintu tukaba ariko tuvyirorerera nta kamaro bifo rero ko badufashe n'abataragira subscribe kuri channel yanje bagende kwa Constance niyo canke bandike filime iyeriko n'indirimbo nziza narafashe icemeza kandi visa amasanamu meza kabisa nta zindi mbuga ukoresha yabihevye tuzosubira naho gutaha bakuze step 5 indira kumwe na Beni behind the camera twari kumwe na CK professional bye bye